Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV, none n'umwanya makuru y'utagezweko ariko aravugwa cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026. Hari amakuru menshi yihuta ahejeje kudushikira ku bijanye n'ibiriko birabera mu Burundi ndetse no ngaha mu karere. Ibintu vyakomeye cane nga mu gihugu c'u Burundi, umutekano wasubiye guhungabana. Biravugwa yuko Bujumbura hafashwe intasi ya M23, ni mu gihe havugwa amakuru menshi avuga yuko M23 yoba igira ngo igabe ibitero bikomeye cane ku gihugu c'u Burundi ndetse igakurako ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na CNDD-FDD, maze igashirako ubutegetsi bushobora gutunganiriza abarundi. Aho amakuru yo kwizerwa dufita ari uko M23 yoba iriko irafashanya n'imwe mu mirwi irwanya ubutegetsi bwa Gitega. Bivugwa yuko General Godefroid Niyombare yoba ariko arakorana vya hafi na M23. Hari inkuru twaraye tubahaye ivuga ukugene ikibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye coba cyaragabwe ko ibitero bikomeye cane na M23, aho amakuru adushikira avuga yuko ikoranabuhanga ryo ku kibuga c'indege ca Bujumbura ryoba ribangamiwe ku rwego rwo hejuru, kugera naho ingendo zimwe na zimwe zihagarara, cane cane iz'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Aho amakuru adushikira avuga yuko M23 yoba yitegurira gufasha bamwe banyepolitike ndetse n'imwe mu mirwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega gukurako ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri kano kanya turaza kugaruka ku bijanye n'iyo ntasi ya M23 bivugwa yuko yafatiwe i Bujumbura, ariko nanone hakaba hari icete rikomeye cane ryavuye mu karere, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ari we nyine mukuru w'akarere k'ubumwe bwa Afurika. Kuri ubu ngubu hari icete rikomeye cyane ryandikiwe Perezida Evariste Ndayishimiye inyuma y'iyo ntasi nyine ya M23 bivugwa yuko yafatiwe i Bujumbura, aho Ndayishimiye nyine kuri ubu ngubu ngo yoba agiye kwerekana igipimo yoba arongoyemwo aka karere ndetse n'igipimo c'ubutungane kugene akemura ibibazo vyo muri aka karere. Vyose nyine tugiye kubigaruka ko muri kano kanya twabiguteguriye. Niba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, fyonda ko kugira ngo igihe cyose uronse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi zo mu mbere bashikirwa navyo. Mu Burundi icete ryuguruye risaba ko Babunga Benjamin Watuna atorungikwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bujumbura kuwa 31 Rusama mwaka wa 2026, abanyagihugu, abahinga, abakora ibikorwa by'ubutunzi hamwe n'abarindagateka kazina muntu bo mu karere k'ibiyaga binini bandikiye icete ryuguruye umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, ari nawe arongoye muri iki gihe umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Bamusaba kwanka ico arico cose cotuma umwenegihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Babunga Benjamin yosubira canke yoba yarungikwa muri RDC nkuko nyine iri cete ribandanya ribivuga. Muri iryo cete ryanditswe kuwa 29 Rusama mwaka wa 2026 i Buruseli, abarishizeko umukono bavuga ko batewe amakenga n'ifatwa rya Babunga Benjamin Watuna i Bujumbura, igisagara c'ubutunzi c'u Burundi kirimwo ivyicaro bikuru vy'amashirahamwe ya ONU n'inzego nkuru z'igihugu, aho yafatiwe n'urwego rw'igendereza ry'igihugu c'u Burundi.
bamwerekana nk'umushakashatsi, umusesanguzi n'inzobere mu mateka ya Grand Kivu, bavuga ko ubushakashatsi bwiwe hamwe n'ivyiyumviro yagiye ashira ahabona vyatumye adakundwa n'abategetsi ba Congo. Kubwo abanditse iryo kete, ugusaba ko arungikwa muri RDC si ikibazo c'ubutungane gusa babona, ahubwo ko biri mu rwego rwo guhagarika uburenganzira bwo gushikiriza ico umuntu yiyumvira no guhiga abafise ivyiyumviro bitandukanye n'ivy'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kubw'amasoko yacu bavuga kandi ko gusubiza Babunga Benjamin Watuna muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo vyoba ari uguhonyanga uburenganzira bwiwe shimikiro kandi bikamushira mu kaga ko guhirikanwa ko gukurikiranwa ku mpamvu za politike atari ubutungane gusa. Akamo k'umukuru w'igihugu c'u Burundi n'ubumwe bwa Afurika. Abanditse iryo kete basaba inzego z'u Burundi kwanka ico arico cose co gusubiza uwo mushakashatsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bavuga ko u Burundi budakwiye kuba ikibanza co guhigiramwo abantu bazira ivyiyumviro vyabo, isesangura canke ivyo bashikiriza ku ntambara ziri mu karere k'ibiyaga binini. Evaristo Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'ubumwe bwa Afurika muri iki gihe bamusaba kubahiriza no gukingira ingingo ziri mu masezerano ya Afurika yerekeye agateka kazina muntu n'ayandi masezerano mpuzamakungu akingira uburenganzira bwa muntu. Iryo kete risozerwa risaba ko Babunga Benjamin Watuna arekurwa vyihuta kandi atagisabwe. Abaryanditse bavuga ko baryanditse mw'izina ry'abanyagihugu, abahinga n'izindi nguvu z'abanyagihugu bo mu karere k'ibiyaga binini, ryashizweko umukono na Victory Tesongo yerekanwa nk'umuharanira agateka kazina muntu. Ihagarikwa mu bihe vy'umutekano mu karere cane cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Babunga Benjamin Watuna yahagaritswe kw'igenekerezo rya 27 Rusama umwaka wa 2026 i Bujumbura n'igendereza ry'u Burundi kubw'amasoko atandukanye yafashwe bisanzwe n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bamwagiriza kuba afitaniye imigenderanire n'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23. Amakuru yatorokanijwe n'amasoko yacu avuga kandi ko abategetsi ba RDC bamwagiriza ivyo yandika ku mbuga ngurukanabumenyi za Facebook ndetse na X, aho akunda gutanga ivyiyumviro ku bibazo vya politike, umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Mu bice bitandukanye vyo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bamwe bamubona nk'umusesanguzi yigenga afise ubushobozi bwo gusesangura neza amateka n'umutekano mu karere. Abamunenga canke abamunegura bo bamwagiriza kuba yegereye mu vyiyumviro igihugu c'u Rwanda canke umuharima 23 urwanya ubutegetsi bwa Congo. Imbere y'ifatwa ryiwe yakorera mu mashirahamwe mpuzamakungu atandukanye harimwo abafasha imbabare nka Ami Adra Zoa, Mercy Corp, Save the Children, Care and na UNOPS. Akomoka muri RDC, igice cy'ivyigwa vya kaminuza bimwe yavyize mu Burundi kandi yarabaye igihe kinini hagati ya Bujumbura na Uvira nk'uko amakuru ava mu baryango biwe abivuga. Umugore wiwe n'abana biwe baba mu Bubirigi. Gufashanya mu vy'umutekano hagati ya Kinshasa na Gitega vyarakomejwe.
Iki kibaye mu gihe RDC n'u Burundi biriko birakomeza gufashanya mu by'umutekano. Kubw'amasoko mu nzego z'umutekano muri RDC hari abandi benegihugu ba RDC bakekwa kuba bafitaniye imigenderanire na M23 canke gukorana n'u Rwanda bamaze gufatirwa mu Burundi n'urwego rw'igendereza ry'u Burundi hanyuma bagashikirizwa ubutegetsi bwa RDC. Ayo makuru nyine avuga ko bamwe mu bo baciye barungikwa mu mabohero atandukanye yo ku murwa mukuru wa Kinshasa mu rwego rwo gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri mu mwaka wa 2025 uheze. Laurent Ruboneka yakorera muri ambasade ya RDC mu Burundi nawe nyine yarahagaritswe n'igendereza ry'u Burundi imbere yo kurungikwa i Kinshasa. Ifatwa rya Babunga Benjamin Watuna ryabaye haciye iminsi mike Gaye Kabondo Muwadi wa Mvita icegera c'umushikiranganji wa mbere akaba n'umushikiranganji wa RDC ajejwe kwivuna abansi agendeye u Burundi mu gihe ubuseruko bwa Kongo bukirangwamwo n'umutekano muke. Intambara mu karere irabandanya kuva muri Myandagaro umwaka wa 2022. Ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare b'u Burundi vyararungitswe mu buseruko bwa RDC bifatanije na RDC hamwe n'iyindi mihari ifatanije na leta urugamba rwo kurwanya M23. Twari twabwira yuko uwo muhari wasubiriye gukora kuva mu mpera za 2021, ubu ukaba ugenzura ibice bikomeye nka Nord Kivu, Sud Kivu. Ubu usigaye korana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC rirongowe na Colonel Nanga yahoze arongoye seni ya RDC. Kinshasa yama yagiriza u Rwanda gufasha M23 mu gihe Kigali ibihakana ikavuga ahubwo ko RDC n'u Burundi bifasha FDLR, umurwi w'Abanyarwanda b'Abahutu witwaje ibirwanisho. Bamwe mu bawugize bagirizwa kugira uruhara muri jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Naho impande zose zibihakana, ivyegeranyo bitandukanye by'abahinga ba ONU bivuga ko abasirikare b'u Rwanda babonetse bafasha abagwanyi ba M23 mu buseruko bwa RDC inyuma yaho M23 iviriye mu gisagara ca Uvira muri Nzero uwo mwaka nyine, no mu nyuma ikava no mu bice bimwe bimwe vyo mu kiyaya ca Rusizi. Igisirikare c'u Burundi carongeye kurungika izindi ngabo muri Sud Kivu ziciye mu kiyaya ca Tanganyika. Intambara irabandanya gutuma abantu benshi bata izabo bagahunga mu bihugu bibanyi canke mu bice biboneka ko bikirimwo umutekano kurusha naho hakomeje kubaho ingingo nyinshi zifitaniye isano n'ibiganiro hagati y'u Burundi zigamije kugarukana amahoro n'umutekano muri kano karere k'ibiyaga binini. Mu gihe iyi nkuru yashirwa ahabona, nta na kimwe abategetsi b'u Burundi canke aba RDC bari bashira ahabona ku bijanye n'iryo kete ryugururiye risaba ko Babunga Benjamin Watuna atosubizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ko yorekurwa atagisabwe. Mu gihe amakuru menshi abandanya kuvuga yuko ari intasi ya M23, andi makuru akavuga yuko ibiriho ubungubu biriko biravugwa cane ari uko n'ikibuga c'indege ca Bujumbura kuri ubungubu cajeje kwinjirirwa muri systeme zaco
aho amaradari kuri ubu ngubu yakuweko ingendo zikaba zigoranye cane harimwo n'iz'umukuru w'igihugu c'u Burundi, hakaba hari n'ingendo ziherutse gusubizwa inyuma bivanye n'uko umutekano ku kibuga c'indege bitari biriko birakunda ko abapilote bakorana n'abajejwe ubuhinga kuri ico kibuga, ndetse n'amaradari akaba yari yavuyeko, akaba ari ibintu vyinshi bibandanije kuvugwa cane mu gihe havugwa icuka kibi c'intambara gishobora kwaduka mu Burundi bivanye n'uko AFC M23 ngo biriko irakorana n'abariko bararwanya leta y'u Burundi. Mu kandi kanya turababwira n'ibindi vyinshi cane biriko biragarukwako. Ibi vyiza kuri mwese nivyo ndabifurije.